mu rukurikirane rw'ingendo abakenguzamateka ariko baragira muri kano karuko k'ukwezi kwa ntwarante zo gusanga bene igihugu ku kivi no kuganira nabo kwigenekerezo rya 17 ntwarante no mwaka icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siyake Nshimirimana ari kumwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Ruyigi na bamwe mu bajejwe intwaro muri iyo ntara yaragendeye ibibanza biriko birarangurirwamwo imigambi imwe mikuru yo muri iyo ntara aho yatanguye kugendera na hariko harangurirwa umugambi ujanye n'ikwiragizwa ry'amazi meza mu bene igihugu. Ayo mazi akaba afise isoko ku mitumba ya Nyakabanda na Mpungwe mu makomine ya Ruyigi na Butaganzwa. Uwo mugambi uriko urarangurwa ku mafaranga arenga muri yaridi ukaba uzoronsa amazi imiryango ishika 2026 yo mu makomine ya Nyabitsinda na Kinyinya. Mwijambo yashikirije abaraho nyakubahwa Siyake Nshimirimana yabamenyesheje ko yari yabagendeye mu ntumbero yo gufasha kugira ngo iyo migambi iranguke neza. Yaciye ahimiriza abariko barangura ico gikorwa ko bogikorana umutima wo gukunda igihugu. Twebwe abashinga amateka n'abakenguza amateka mu ntara ya Ruyigi twiyumvira kuza kugira turabe uyu mugende ingene uri kurakogwa nuko twari dufise kahise kabi ku mugende wa Motsa Kinyinya watwaye amafaranga menshi cyane gose muri yaridi urenga amafaranga y'amarundi. Ayo mazi ntiyamaze n'amezi 5 ari karaza. Twaduti icizera abene igihugu bari bafise bo muri Kinyinya n'ahantu hari abantu benshi, hari bitaro by'akarere, umuji uri kurakura, hari abene igihugu benshi uri kuraraba aho umugende waca. Icyo cizere kiyaca kigenda, birabaje cyane kandi ntituvuge ngo byavuye ku buhinga buke kugira uwo mugende upfe, ntituvuge ngo byavuye ku mazi make, byavuye ko mu bikorwa ryawo hagiyemwo ikintu cy'umutima cy'utagira umutima wo gukunda igihugu n'abene igihugu. Turabe ibikorwa by'uyu mugende bigitangura, dutera kama bariko barawukora yuko bawukora bashize imbere umutima wo gukunda igihugu. Ubuhinga turazi ko babufise, bashize imbere umutima wo gukunda igihugu no gukunda bene igihugu. Twaje kandi kugira ngo ko tukiri mu ntango tubwira abene igihugu bari mu micungararo yaho umugende uva, tubwire ndetse naho umugende wose uzoca yuko uno munsi ibikorwa ni vya leta nayo ninde, leta nayo ni twebwe twese namwebwe bene igihugu murimwo. Nukuvuga ni ibikorwa vyanyu n'amafaranga ariko arabikora singabire n'amafaranga yavuye mu matagisi mwebwe ni mutanga n'amafaranga y'abene igihugu. Dutegerezwa rero gucungera yuko amafaranga y'abene igihugu akora ico yagenewe kandi agakora neza, nico agenewe kigashikwako. Hashobora kuba hari ikibazo iki canke ikindi, nta kibazo bidatora inyishu. Mwe tube turababwira umwe wese ari ngaha amenye yuko ibi bikorwa ari ivyiwe. Abo muri ahamere batuzanira ubuhinga babikorane umutima ubikunze. Namwe bene igihugu murabe tuje kubatuma mu binderetse hazokora ibikoresho byinshi, sivyo bene igihugu? Hazokora ibikoresho byinshi, amasima n'ibindi bikoresho bitari biki. Abakaboko turazi ko bariho, sivyo gahemu? Tubagize rero abareretsi, tugiye tubagize abareretsi, muzoducungire ivyanyu ntibitwagwe n'abatayibiri yakuya, ntibigende gukora ivyo bitagenewe, kuko nihava umufuko umwe w'isima hakavamwo iferabeto imwe, bazoca bakora ibitarama bisubiye kubaha kumwe nko kuri Motsa Kinyinya. Birumvikana? Nihazi twikomeye munyuma akayihindura akashamwe twiyo idakomeye,
bizocaba kwa kundi ko kuri Mpoza Kinyinya y'amazi twashaka ntituyaronke. Kabara gahombo kubene gihugu, kabara gahombo kuri leta, kabara gahombo kuri mwebwe nyine. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarahumurije abene gihugu bafise amatongo aho ivyo bikorwa biriko birarangurirwa. Abamenyesha ko hisunzwe amategeko hazoronswa umuzibukiro ba nyene amatongo azokubakwamwo ibigega vy'amazi hamwe naho amasoko y'amazi yatowe. Ibikorwa vya leta nabwiye ko ari vy'abene gihugu, leta ni mwebwe nyene twebwe nyene bigengwa n'amabwirizwa n'amategeko. Ibwirizwa rero bitanga imizibukiro kuri ibi vy'amazi, baho umuzibukiro ahantu habiri. Ahambere naho bakuye amazi kabutaje kw'isoko, ahantu hose bafashe amasoko, abo rero bazobaha umuzibukiro bakurikije uko amategeko agenga imizibukiro avuga. Abandi bazohabwa umuzibukiro nahazokubakwa ibigega, nabone bazoraba ivyo bahakuye naho gataka ingene kangana. Muri komine Kinyinya naho yagendeye ingomero zibiri z'uruzi Rugoma zigenewe kuvomera imirima y'umuceri. Yarishikiye kandi muri zone Kabanga ahari ikigega cegeranya amata y'inka z'aborozi bahurikiye muri koperative Umwizero w'aborozi. Aho hose akaba yarasavye abene igihugu kubungabunga iyo migambi kugira ngo babashe gushika ku mahangiro y'iterambere bihaye.